Uramanu. Ngaje kunyambura. Yo wampaye jewe. Uramanu. Apana. Uramanu. Ona bajama. Mbiriza ndekura. Ona mwache kushwana. Chance. Iva. Aruba utiranyambuye. Chance nawe. Amahera Afari nawe. Urashobora kanyambura jewe. Ntusubire kunkorako sivyo? Auza kupanga uri. Ntusubire kunkora. Ndakubwiye ndekura. Uranyica. Mwache na hivi. Vitu gani mwe? Chance. Mureka pimi. Gani lakini. Jewe urashobora kuza kunyambura mu bantu jewe. Chance. Sasha tunafunga. Ona. Ugende. Ama naweza kuguma ngaho nyene. Mureke ogwanira hii. Ona simufungue. Iva nasoke hanze. Toka hanze. None je nakwinjije. Ona toka. Je nakwinjije. Ona toka. Wewe ni vitu. Ona kaje. Abo bantu mana haba bagabo Nyama. Wewe bajengea ni chumuntu. Hapana, ona mumukureho basi. Ona mwacha uchaye. Isaac TV. Oh. Yes, bakunzi ba Isaac TV umeze gutse umeze fresh je nameze neza cyane gose. The first ekawanda baramutse babwira ati amahoro y'Imana abane namwe bivanye nawe werereye kwisi yose. Yes. Vuga ati merci beaucoup kuri wamaze gushina kuri Sabonnez nongere ndakuhe ikaze muri kino kiganiro cyacu. Subiye guhura na wa mwigeme. Uyu mwigeme sumushitsi, umwigeme muramuzi yitwa Chance cyangwa umwitwe Chanceline. Sumushitsi mu bwambi bwa Isaac TV, sumushitsi mu biganiro bya Isaac TV. Uramuzi afite n'ingorane na nyama umukinyi w'amareresi. Abasanzwe kwikana ibiganiro byanje ibiganiro bya Isaac TV mwarabibonye yaduhamagaje ntituzi impamvu yaduhamagaje ariko twamwitavye kubera ko dusanzwe tuzi yuko urugambe yarudutanye yarushize iwacu natwe dushima kumufasha reka tumuramutse atubwire cyatumye aduhamagara. Chance bi Ni sawa hivi. meze bien Ego nam. meze neza Hama iva tudatevye tutarandiriye. ugirwa ko nk'umugi w'igisayi Kuko sishaka ibintu byo guteba kuko byinshi urazi ko twabivuganye. Hama kwanza merci beaucoup ikiganiro wakoranye na nyama narakibonye. Warabonye ko yihakanye gata amafaranga gufitiye. Yaravyihakanye ko atamafaranga afiti. Rero kandi urazi yuko nari nagutumye yuko wo mundonderera nawe urana ko watevye ariko no musi nashoboye kugundura ahantu hari maze kumurungikira convocation ntiyitaba nayirungikanye decarte ya mbere yindi wambwira ko wamutaburiye ntiyitavye iya kabiri rero nshimye yuko noyimwishirira kandi nashimye ngwinga kandi nashimye yuko bogira none ko yifunyanga nje wayicaye nayicaye ko shandi ku moto ndiko ndanyaruka nibagiye kwishira mu isakoshi wanditse nyama nyene ni nyama none gasha niryo nyene ndamuziko muri senari ndafuye waratewe ngaha niyo mu burengero tuzoshikaye mu burengero uno musire waduhamagaye neza neza kugira ngo tugufashe iki abakunzi ba Isaac TV abakurikirana Isaac TV kugira ngo bamenye neza na neza MC Ivan ari ngaha gute mu buryo bwahe ushaka tugufashe iki je nashaka kwanza tugende tujanye kwa nyama mama kwa nyama ndayimuhe iyo convocation hama ibikurikira turabimenya waramenye yabaho narahamenye naratohojeje ninga kuri iyo zero iyo zero igenda uko Chance je nagoma ndagusabe ugenda umwishirira iyo convocation wowe nyene hama mu bihereze hariya twe duhagaze ngaha akimsuko hama hora tutubwira ati ya convocation nayimuhaye byagenze kunuko donc pour éviter ama stress n'ama désordre ashaka kubabera mu rupangu rw'abantu biva naho ratanguye kungora iyo nashaka yuko tutajana sinayi kuguhamagara burya nase kugenda je nyene nase kugenda je nyene urazi ko yihakanye yuko atamahera nigeze ndamu rero nashaka ndayimushira hama ibikurikira turaza kubimenya n'agashati kizinze ukuntu biboneka ko wanyarutse kubera nayiko ndihuta no kwikontrol sasa akimu 20 tujeye tugende iva kandi nyaruta tujeye wakimu umva rero Chance tumvikana ndagusavye kandi ndakwinginze mu cyubahiro cyawe n'icubahiro cy'Imana
ntihagire ibintu byo gushwana cyangwa byo kurwana biza kubera mu rupangu rw'abandi ndagusabye iva je no kuri je sinzi kurwana kandi sinzi gushwana ibintu nibukebuke kuko yaba nshaka gushwana je nyama sinzi yo tuba tugeze none muri make ubu ugiye kumushira convocation yawe cyangwa ugiye kumushuza amafaranga yawe jewe ngira ndayimushire kandi dushoye kuganira nyamba mwanya awumpe ngende ndabimenye yuko nyama agize kandi nabakunzi ba Active rako yanyihakanye yuko atamahera nigeze ndamo abivuge neza turi kumwe kuko je ndibazangira bijya yabivuga kubera tutari ariko yaravuze ati ntibyari bibereye yuko abanza guca kuri television yari kuza tukabona turi babiri bikaba ntava byitwaza byo yuko tugiye tujyanye na kamera nko kugenda wenyene chance none iva iyo ntabicisha ngabona nari kumubona bazungurutse ndarondera ndabura nawe ndakwitura nawe nyamba washatse yuko badufasha kumurondeza nako tubishisha kuri television nta kundi bakunzi ba Isaac TV birangiranye nga ndafuye bakunzi ba Isaac TV ni ntambara igeretse ku yindi ni nk'intambara y'Uburusiya na Ukraine niyo tugiye kugwana chance tuvuganye yuko atavyo kugwana biza kubamo tuvuganye yuko atavyinduru biza kubamo twebwe rero gumbana natwe kuri micro kugira ngo dushobore kuja kuyaga nawe turabe uko ibintu bigenda chance tugende iva ahubwo tugende iva nyarutsa ningaha tuje imbere none Unaho Tambara nyamba waje kwifoto Lindira cameraman ajimbene cameraman nyarutsa sha tugende je numva numva namaze gushora Twen cyo no muri runo rupango rw'abandi kamana chance ngo rero wewe ni ariko inzu niyo ntashye ariko ndaje kutubaza ko twamaze gushika mu pango Salama boss Umeze neza uko fresh nakuona vipi sasa shwari inyama banga nyama abanga yego okay aba muryango wa uriya aya aba uyu nyene yo ngaha atwereke grand frère tunyarutse je abahe ni hage chance ni hari wewe rero cendi ngaha musohore nyama vipi vipi nyama ni sawa umede fresh ndakuona ga escrow vipi nyama nyama umeze neza none nyama yo ni akabenzi escrow nyama vipi ni sawa mbega tubona ugacuja kwinywesha amazi no musi ntaho nta na payi imwe ugenda ukubise je nkiri ngaha urama ntuma amahera yanje kundaba kufyurira amazi iva nababwiye kangahe je kunkura mu biganiro vyanyu oya nyama bon si uvuga ngo kukura mu biganiro bira ahubwo yo bwati Ivan nokora iki kugira ngo bino bibazo dufitane n'uno mukobwa bihe apana mwokora iki ico mwokora muzimya kamera hanyuma tuvugana atari uko mutahe umviriza ege wavuga yuko atamahera nagohaye kutamubwiye azimye kamera ubivuge ata kamera yakije hama wowe gihe wavya kumwitwara ko wabivuze kuri kamera wewe niwe watumye ibintu tubigira birebire umviriza kandi ushatse ko ibintu biba birebire biraba birebire none je mbona umenga nta mpamvu yo kuba birebire nyama uno musi ndi ngaha uno musi chance ari ngaha uwo mufitaniye ikibazo ibi bibazo mubikure mu nzira tumureke uguma mumeze ntumbaza ibintu vyo kubemberezanya byarahetse urebe ibintu tugira tubishire mu bikogwa kuko irya noti ni ndende sishoye kumuhebera umuhungu nkuya amahera afise amaboko yo gukora afise amaguru akomeye nukurondera kumbe uvyo bije n'amahera y'abakobwa ubwo umutwe scroka nyene none jewe yampaye amafaranga habona nde we wayampaye habona nde iva mfatira uvuze ngo iki nkubita bihere nkubita hanyuma uciyaro umviriza no musi utumunyica uramantuma ngaje kunyambura yo wampaye jewe uramantuma apana uramantuma ona bajama ona sikia kwa chance sikia jewe mazi imyaka myinshi ntakubiswe na mama wanje yamvye nankubita none je iva banzoye kunyambura kwanza muce burofa reka kunyambura nimuyage muhuza ndayiguye isigarane zose ndaza kuzira ndayiguye isigarane
je uza kunyambika ibara unyambika ibara we nta mahera we naguhaye wewe habona nde Iva na mama ntarubahuka kunkubita ikofe sivyo ntarubahuka kunkubita nyamareka gushusha mu mutwe anumva umenga ugira unyambura n'impuzu ugira unyambura impuzu ahubwo ndabuze n'ikintu umenga no guhondaguza muri uno mwana ugira iki urazishavu ndagufitiye wewe kandi rero kubera ko umengo nakuregeje sasa je biriko biransiga biriko biransi umviriza Iva muri ko muramaramaza Iva nyama tumvikane gatonya amafaranga y'umukobwa urayafise ntayufise kugira ngo yo yamaye nyama uracarira yuko we atamafaranga we yamaye habona umviriza chance umuhungu avuga yuko atamafaranga wamuhaye nimba utari kuramudendereza ndakoreke message twandikiranye mwandikirane na nyama yuko agufitiye amahera yego yuko agufitiye amahera cyangwa umuha amahera ndayamuha tuvugana nyene ibintu vy'akazi kumwe nyo muhaye amafaranga nyama yayamaye habona ninde yabona urana ibi bitipe bizangaha mu muji kubesha ze murakora murafise amaboko akomeye n'amanunze wewe ni ununze wewe baunde kure kwanzireke kunyambura ndekura ara waje kwiparatura muri ino nzu ku mahera yiwanje ndekura none ugira unyambura byose ivyo urana ivyo byose ivyo ngenda byose ndabimenaguye canke ngenda ndabitwaye nawe uzondonde barakubeshe ngo indege iravomasha mwe mukeneye kwicana cyangwa mukeneye kurihana amahera yashatse kubishira hejuru ntiyashatse yuko tuvuga ibi bintu genda bivamo jewe vrem amahera yiwanje bivemo nyene mutahe genda bivamo biza ndekura ona mwache ushwana chance Iva aruba utiranyambuye chance nawe ampacha avare nawe urashobora ukanyambura jewe amahera yiwanje Iva aranyambuye mu bantu nimufise amahera yiwe muheno iki mu amafaranga yiwe Boka ndayikwambura. Yo wanyambitse wewe. Yo wanyambitse wewe. Nasi ku mahera yiwanje. Iyo boka ntiyavuye mu mahera yiwanje. Mu mahera yiwanje. Ndeku Boka ndayimwambura. Ntusubire kunkorako sivyo? Auza kuvanga uri. Ntusubire kunkora. Asivye ndakubwiye ndekura. Uranyica. Mwache na hivi. Ibito gani mwe? Chance. Mureka pimi. Gani. Jewe urashobora kuza kunyambura mu bantu jewe. Muranisha miko yani ibito gani? Urashobora kuza kunyambura jewe. Biki mwebwe? Uvanga bakujana kwa muganga. Ona. Sasa nyama niwo amafaranga ibintu bikava mu nzu. None we yamaye ubona. We yamaye winjira heso. Sasa n'ibito gani lakini niwo amafaranga ibintu bigahera mama. Mahera yiwanje. Nde kugwana era na mikoro. Urana ivyo byose byo. Bangatse. Sasa upati franga zake lakini biishe. Warariye. Bakunzi ba Isaac TV je mbona warariye warashitse amikro baramenye nyama banzu mubi naguhaya amahera ukamba isime nkiyi banzu mubise kwanza je kwambara chance yambare iki ahubwo ni yaraba nabi niyi urani nyama genda wambare kwa tukora igana hata inzu wayifashe ibiri byose mu mwanya baraza kwipakira narajya amahera kuyasumbijije uzoyariha inshuro igihumbi nyama none wo mwaye mahera bigahera nyama vrema nkawo umuntu nkawe chance Sasha tunafunga ona ugende ama nawaza kuguma ngaho nyene sasa nyama tonge kidogo nyama sipe franga za watu iyo yampaye jewe none wewe ushaki nyama raba nkubu uri gusa imbere muri ko mumaramaza kandi yamuca mugena mu posting none dukora iki nyama amafaranga nyama yini amafaranga muca mugena mu maramaze mu bantu franga zake lakini biyishe mbona naita masara kasi tuyabure sumpatie franga zake tubiyishe none wese nari nakubwiye nti munkure je mu biganiro vyanje chance mugure none chance oui navuga ayo mahera ko yayaronse sasa nyama none bigende gute amafaranga yiwe iva mwe nani nabiyamye nabwiye kenshi je siko ndabikundanya mu amafaranga yiwe nani nababwiye ni jewe munkure mu biganiro vyanyu nimba ari kumvikana yari kuza tukumvikana nivyo binayo makamera bakunzi ba Isaac TV je ndabuze ukuntu ushobora kubifa chance ugura abasi amahera tayaronse ntanyinjira sufunguye basi aza kuguma ari gusa chance no bigende gute none wabanye rero mu byaba nayo mahera none bigenda gute chance nyama vipi sasa basi ingia basi nyama injira basi tume wambara basi ugurura iyo nzu ugurura niyambarira impundu yaronse amahera iva mwese nari nababujije none nyama wabonye agasima mwanzaniye wabonye agasima mwanzaniye wabonye agasima mwanzaniye muhira njira nababwiye inshuro nyinshi mengo nimwumva
Wewe nakubuji inshuro nyinshi. Je ujya mukobwa sinkeneye mumure mu biganiro byanyu. Mugabo ntiyumva na gatoyi. Man, je nje usutse kwa amazi ku. None je nakuzanye ngaha. Ni je usutse kwa amazi ku man. Wasanze muhira. Ni wasanze muhira. Wasanze muhira. Bakunzi ba Isaac TV. Urere usohora gasema kawe. Naza nakora ibiganiro kwene. None nyama. Ubu rero jewe ni je bice bihindukira rero ucumire kwa amazi. Muso kubera nari nababujije musohore muveho mugende. Bakunzi ba Isaac TV kiganiro kirahetse. Reka ngende uzondondera. Reka chance bye. Nasoke mugende. Chance nakubwiye ureke ogwana ibi mubabarire aje kwambara. Ibi nivyo mwari mumpamagariye chance. Mbisa rero niyambariye. Ibi nivyo mwari mumpamagariye. Mbisa niyambariye mumena kwa maduko. Mbisa ibi nivyo mwari mumpamagariye. Aki mtwende. Atuzimike tu. Marindira genda ntwa amahera. Kena gwa amahera. Ibi nivyo mwari mushaka rero je. Mumara madindira je muso. Genda wiya. None agati. Aki ego kweri deme. Iyo mjamari agaraye ko. Kwanza rero ndabaye umugore wiwe. Ah bon? Karabaye umugore wiwe karabaye. None Mbisa nasoke wewe. ngebi shaka muni gane birabasha. Man, baramenye ka amazi ndaka vya seri hapana blague. Ona abajama. Sama sesi ona. Mureke ogwanira hiyo man. Mureke ogwanira hiyo. Ona simufungue. Ibana soke ha. Soka. None je nakwinjije. Ona toka. Je nakwinjije. Ona toka. Ona akadem. Toka. Ona toka. Weka mama. Ona toka. Sama mwe mliko mnatwenga ndaki. Ona chance twende. Tugane. Amafranga yawe no ushaka. Aki ona boss. Ona hitu gani na wewe? Ona ngoja kwa. Ibintu sinda byumvikana. Wewe mjenge ni chumuntu. Hapana, ona mumukureho basi. Ona mwacha uchaye. Ona pole basi musumi. Wewe muja kupangisha aba esiko ngaha. Pole. Ona. Iyo mwabivuganiye twe ntavyo twumva. Pole. Ona chance twende. Wachi mjunye. Ona. Mbone mwasohoza. Mbone mwasohoza. Lakini pole basi. Ona pole. Gani na. Aki mzinya kamera. Idinduru je ndosubiramo. Mzinya kamera. Isaac TV. Oh.